mubandanye mubyina ngo nivy'abandi namwe murimwo abicanyi n'abicanyi kuri bose. Hanyuma ati mwibaze ki ku majambo Ndayishimiye avuga ko bamureza bamuha ubutegetsi we batabushaka, yari afise ibindi bintu yo kwikorera. Igihe twariko Gilbert Niyonkuru yambagije cyane ku majambo President Ndayishimiye yavuze mu kiganiro, rikancishemwo n'ayandi yagize ati jewe ndi umuntu nzi kwironderera, kuva ndi umwana nari mfise ibipimo vy'ikawa, ngo yakora imizana aja kugurisha, ngo nimba yaratunze ubukwavu kuva ari umwana ari umunyeshure muri primaire, sico kimwe n'abandi barundi benshi biga amashure bakaba biteze ibindi bintu leta izobaha amahera, bemera guhembwa 300,000 bakariha inzu 250. Gukindaga gukomeye abarundi, ahaza kutubwira ko wari gitangaza. Mwebwe muvyita gukindaga canke no kwiyemera kurenze? Hari ukwiyemera no gukindaga n'ibintu bibiri. Ukwiyemera nuko kutubwira ko bari gitangaza mu kurondera amahera, mu kurondera amatungo. Emwe uwo harura ibintu afise nko muri no imyaka 4 yanyu, ngabo hirya no hino ahantu nukuri amatungo uwo muntu afise nko muri imyaka 4 yanyu, vy'ukuri umuntu ashobora kuronka ivyo bintu mu myaka 4 yumva ati nukuri tugukuri inkofero, uri umuhinga, uri umukozi, nta numwe bihaririye. Mugabo hari ikibazo cyoce kiza, none ko imbere yuko aza muri ubwo butegetsi hariho nk'imyaka 10 dufata 10 kuva 2005 gushika 2015, imbere yuko abaho cyagihe Nkurunziza afata abamiliyaridi akagabira aba general. Imbere yaho none gukora yavyiza ryari? Ni kubera ko ico gihe ayo matungo tutayabona, ko ayo mazu tutayabona, ico gihe ntiyari bwamenye gukora kuyubako amazu co kimwe n'abandi ba generale, bikamugura kuyiheza nk'abandi, usanga arakazu kamwe nk'abandi, imodoka yari afise y'akazi, byose byari bimeze nk'abandi bose. None ubwo buhinga budasanzwe yaca bumenya ari umukuru w'igihugu, bica biza ari bitangaza cyane. N'ubuhinga buhagaze kwa kundi tubona umuntu ashitse umukuru w'igihugu yahora ashobora gufungura gusumisha 300 ku munsi, ubundi tugasanga yagujije na 10 asumisha 3 ku munsi. Cyangwa ubuhinga nubwo ubwo buhinga bwiwe si ubwo bwo kumenya kubikwega ivyo nyene by'igihugu akamenya kuvyishirako. Ubwo buhinga nubuhe yaronse ari umukuru w'igihugu ivyo bintu tutabona imbere? Ariko atubwira nk'ivyo byo yakora ari umunyeshure, nta gitangaza na kimwe kirimwo. Kumbure byoshobora gutangaza abana bo mu bisagara batabibonye ivyo. Jewe abana twiganye muri primaire, jewe twigana n'abana benshi bakora imizana bakaja kuyishora, twariganye n'abana benshi bashora inkwi tukaja kuzibagurira, jewe twariganye n'abana benshi baba bafise ibigi, baba bafise ikawa, baba bafise ivyo bintu byose avuga. None ko abantu ari abakozi cyane kandi bagumye bakora uko nyene, ni kuko uyu munsi badatunze nka Ndayishimiye. Nta kintu na kimwe je ndigira numva avuga we ngo yakoze cyo gitangaza tutakizi ku bandi bana, tutakizi ku bandi barundi mu Kirundi n'ahandi. Ni kuki abo bandi batarabatunze nkawe, badafise ivyo bintu byose afise? N'ubwenge budasanzwe afise barusha nibiki? Nibaza ko aho rero niko kwa kwiyemera. Ariko kwa gukindaga nuko kuza kubwira umukozi wa leta kumuhemba amafaranga adashobora kumubeshaho. Ubundi leta yategeza gukora ku buryo ihemba igahiteka umukozi wayo. Wewe nyene w'umukuru w'igihugu ukivugira ngo ndaguhemba 300,000 kandi ndabizi ko inzu bamwo uyifata ku 250. None by'ukuri uramuhemba? Vy'ukuri umukozi wa leta abayeho gute? Si wewe uri kumurungika kuba umusuma? None wowe ushaka ko abaho gute umuhemba amafaranga bigorana nuko ariho inzu? Ushaka kwaca abaho gute? Les droits de baho mu buryo buteye isoni. Rero ku kibazo ca Wilson umenga ngiye kure, ati none uwo muntu avuga ko bamugoye, ni kuki nubaretse bagasubira kumugora? Kandi twumva hariho abandi babigwanira binageze ku rugero hoba hariho n'abicwa bariko barazira
ivyo bintu mu ruyeri rwo guhenda abantu. Navuze ngo ni muri bya bibazo hari ibyo bimwe bimwe numvise ngira nti iki ni ikibazo cy'umenyesha makuru ngo muri Bibiliya turabona Dawidi yatowe n'Imana, turabona naka yatowe n'iki, mwebwe mwaba mwatowe gute? Undi akaja avuga ati nta numwe aja muri ayo mabanga atari Imana. Nibe nivyo ni kutubwira ko ari gitangaza, nta butegetsi akunda, bamumuhomera ko atabushaka, n'Imana yimurungitsemo, n'Imana iragorana n'uruhendo. Umuntu yoja kwica abantu, umuntu yoja kugira amacengo yose acoboka ngo umane ubutegetsi, kaza kukubwira ngo bariko babumpambira ko ntabishaka. Ivyo nibaza ko ari bihendwa abana nyene, ntaho bigihenda bene ivyo. Ego mujije benge ngo twakire umugwi wa kabiri w'ibibazo. Hari akabazo atarishura ku mwanya gira gatatu yari yabajije. Mumbabarire sinari nakabonye. Yagize ati Bugaga yagize ati oya, hari uwabajije insiguro za Fokode, yongera arababwira n'amakuru azi. Ego niyo nyene Janvier Marufu Fokodo majambo yose ni Forum pour la conscience et le développement, nishira hamwe rihagaze ku gukangurira abarundi kuba mwiterambere no gukunda igihugu cyabo no kwitangira igihugu, kugifasha guhagarara neza. Igihe ryavuka nishyamwe ryavutse mu gihe cy'intambara twiga muri kaminuza. Muri kaminuza twariyo hari ukuntu abanyeshuri bagabuye mu migwi inyuma y'ubwicanyi bwari bwabaye mu 1995. Rero nishira hamwe ryamye rihagaze kuri uko kuntu abantu boganira, abarundi baganira, bavugane ibibazo by'ukuri by'igi uje nta na hamwe nigeze numva ayo mazina, nta na hamwe. Amazina bambwiye n'ayandi sinza kuyavuga, ariko n'amazina yo mu nzego z'umutekano ku rwego ku rugero rwo hejuru nibo numvise bakishamo. Ariko bimwe bavuze mu mashyirahamwe y'agati y'akazira muntu hariho imvugo y'iwacu, ntiharagira ko nk'ayo mazina no yakoresha gutyo ngo ni naka na naka batanze amategeko bavuganye na naka. Oya, ibyo ntabyo nokora muri uyu mwanya kuko simfise ibyemezo bikwiye byo tuma ashobora gukora ico kintu. Rero amazina je mfise saya mu byo maze gutohoza nta urambwira ya, ariko ibi byaranditswe narabibonye, aho byazananye ntituhazi kuko bya bindi byinshi tubona biza ari byinshi, ntaco mfise no bivuga kwivyo. Ego murakoze. Alice ngira two kwakira uwundi mugwi ugira kabiri ibibazo. Ego twakira uwundi mugwi w'ibibazo Gilbert, ngira ngo kuko abantu bakeneye kubaza cyangwa guterera ari benshi, twoza turakira umugwi w'abantu batanu kugira ngo bashobore kuronka akanya ko kubaza bose. Umugwi ukurikiriza kubugizwe na Gatwasa Nigira Amahoro, Emma Mutuhurana mu rugendo na Ntwari Burundi. Abandi bace bihangana tuje tubakira mu kurikirana ubundi mugwi. Asani Gatwani mwa muri ko muratwumva mwo kugura akamikro kanyu, sinzi ko ari ikibazo canka ari intererano. Murakomeye mwese, nizere ko ari amahoro. Ego mina amahoro. Mbanje gushimira Fokode irongowe na Pacifique Rinazwe no kubatera intege ku bikorwa vyiza bakora. Novuga yuko bakora ibikora inka. Nkabashimira namwe ndahengeshanya gufashanya na Fokode, Alice Hakizimana na Gilbert Niyonkuru. Mwese Imana ibazigame. Ikibazo ca mbere nagomba kubaza cerekeranye n'amakuru araba ivyo bigwanisho nyene byava mu Burundi, byatambuka mu Burundi bija hakurya muri Tanzania. Hariho abakuru b'ibihugu babiri muri Kenya, nyakubahwa Samuel Ruto hamwe na nyakubahwa perezida wa Uganda Museveni, bo barahamagaye perezida nyakubahwa Ndayishimiye wo mu Burundi bamwihaniza canke bamutera kamo ko tohirahira uzotera igihugu c'u Rwanda. None ivyo bigwanisho ivyo babifitaniye isano nako kamo kabo bakuru b'ibihugu babiri? Cyo ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri kijanye na bijya bigwanisho
byaturikira muri Kambaze. Hariho abavuga yuko kuko amahipotezi ni menshi, hariho abavuga yuko hari umugwi ugwana muri Congo, umugwi wa M23 wararashe drone ugaturitsa bijya bigwanisho. Nagomba kubaza Pacifique ko hari amakuru yoba afise ajanye n'ivyo. Hanyuma ica gatatu nibijanye n'urupfu rwa nyakwigendera Ministre Bugaga, Imana imwakire mu bwami bwayo. Nashaka kubaza akazi yakora muri seni ubwo niko ariko ntandaro y'urupfu rwiwe, na cane cane ko bavuga yuko ari hafi cane n'urongoye novuga umugambo CNDD-FDD ari Reverien Ndikuriyo. Murakoze cyane gatwa ngira mwarangije ikibazo nituriko turabumva. Ego murakoze. Ego reka twakire uwundi munywanyi akurikira. Ego Mejibere umunywanyi akirikira ni gira amahoro, niyo bariko batwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe canke agatanga intererano yiwe. Gira amahoro muriko muratwumva? Kumbure kungira ari mu rugendo ntituriko turamwumva, ngira two kwakira uwundi Alice. Murumva ko sinzi ko muriko muratwumva uwo yitwa gira amahoro muratwumva? Ntariko baratwumva, reka tube turakira Emma sinzi ko ariko baratwumva. Emma ni mwamwe ko muratwumva mugure mikro yanyu. Kumbure ngira ntari hafi akimukurikira. Reka tube turakira mutuhurana mu rugendo, niyo bari hafi nawe nyene yogure mikro yiwe. Mutuhurana mu rugendo muriko muratwumva? Ego ndiko ndabumva, ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe. Nagomba ubwa mbere ntangura ndabashimire cinongera shimire n'umutumire kandi mbanje kumuramutsa. Arabumva mugire ko ikibazo canje ni kibazo kimwe kubera ikindi mugenzi wanje gatwaye amaze kukibaza, ni kibazo kijanye kumbure sinzi kibaye Alice umunywanyi muturana ijwi kiwe ryagiye, ngira araza kugaruka mu kurindira ngira twaba turakira uwundi. Alice sinzi ko muriko muranyumva? Ego reka jibe ngira ngo sinzi kimugoye, reka tube turakira reka twakire niwe yarakurikira sinzi ko ariko atwumva. Ntwari Burundi mwa muri hafi mwa kugura akamiko kanyu, ngira ngo ndawe nyene ntari hafi. Ngira ntari hafi, hari umunywanyi yadutse cyane mbona ufise Reynold, sinzi ngira twaba turamuha ijambo mu kurindira ko abantu ngira batwumva. Reynold nimba twumva mwiriwe? Mwiriwe ahubwo muraraba kuko na jene nari kuri telefone hanyuma ndagira ingorane nyinshi za connection. Ni peut-être abariko baratwumviriza bashaka gufata ijambo bozinya telefone bakayiho demara, nibaza ko ari byo biza gufasha cyane. So ndabashimiye d'abord ku ijambo mu mpaye ku kiganiro ca Focode. Comme d'habitude mwese abagiteguye Pacifique, Gilbert, Alice, mwese ababoneka n'abataboneka ndabashimiye. So kuri ibi bintu by'ibi bigwanisho je nari mfise ikintu nshikiriza. Sinzi ko murabona yuko kuva kera muri Congo bajya baribane bo muri Congo araba ni nk'abantu bakoresha ijya traffic y'amadiyama n'amaminere kugira bagura ibigwanisho vya Hezbollah. Ivyo ni bintu kuva kera. Sinzi ko mwibuka umugwizatunga yitwa Dan Getler. Dan Getler ni umuntu yari yigegereje cane gose Kabila, amugira umugenzi, baragirana amafere menshi, ni nkawe yatungishije Kabila. Uwo mu Israelien akazi yari afise karako gukasa ijya sirku y'abaribane bo muri Congo, kuko ijya sirku y'abaribane bo muri Congo si bo bonyene, ariko ijya sirku irakomeye cane. Ni nkabo bagura ibigwanisho vya Hezbollah, antuka nibo baterera amahera fadika. Rero ugiye kuraba Hezbollah yarahuye n'ivyago vyinshi imyaka iheze. Sinzi ko mwibuka yuko ibigwanisho vyabo kenshi vyashikira kuri poro yo muri Beirut.
irya poro yo muri Beirut ninaba nibuka vers 2020 canke imbere yaho irya poro hari ikintu cayiturikije iraturika complètement harimo ibigwanisho bibitswe cane byose biraturika hama Hezbollah icitangura gucisha ibigwanisho vyayo muri Siri nayo ejo bundi hura n'ivyago Bashar al-Assad baramukuraho bashiraho umuntu yegukira Israel. Rero ubu muravye neza ivyo bigwanisho bavuga ko biri mu Burundi bifiswe n'umuribane jewe nk'umuntu niyumvira ndaho si ikintu nemeje ariko il y a de fortes probabilités ko uwo muribane yoba yarungitswe na Felix Cirombo kugira babandanye irya circuit kuko bajya bose bari muri Nord Kivu Sud Kivu ubu ntibagishobora kopera nkuko bopera kera ubu uyu Burundi bwabaye nk'aga commune ka Congo donc c'est pas étonnant ko ivyo yahora akora muri Congo si we wenyene mais c'est tout un circuit ko bo baba vyimukanye mu Burundi ikindi kintuma ndavyibaza nuko kuntu Felix Tshisekedi yagiye na Neva baja muri Turki birashobora kuba bari bagiye gusigura igituma ubwato peut-être buriko burajayo bufise izo nkoho kuko urumva ubu gutwara ibigwanisho muri Liban directement Beirut ntibigishoboka gucisha muri Syrie ntibigishoboka vyoshoboka sinzi peut-être muzogira amatohoza menshi cane ivyo bikoho biri muri Tanga muri Tanzania birashoboka ko baba babituza muri Turki kugira babimanure muri Liban kugira bifashe Hezbollah byari ivyo murakoze cyane Reynold ngira twakire uwundi baze kugugeringa izina ry'umuntu yitwa Dan Getler baze no kugugeringa iyo siriko y'abaribane bo muri Congo ukuntu ikora ni ikintu ikindi akandi ka hypothèse nibwiye izo kamyo ego ko ziza zirimo inkoho c'est vrai mais est-ce que ziza zuzuye inkoho kuko si sinzi ko mwibuka yuko hari amakuru yatanzwe igihe abasauza bava muri Congo baca Gisenyi barazunguruka biravugwa yuko zijya nkoho zabo nka zose zakatiye mu Burundi ngo kugira ngo baje guhokonkerisa Goma adeze kujya tubiza ari bisuma bashobora kuba ariko barabigurisha kuri Hezbollah ivyo byo vyijya kandi yaturitse birashobora kuba ari nka kujya poro yo muri Liban yaturitse ijya ya Beirut kuko urumva ntushobora kuri kurafasha umuntu azo gukorera nabi abandi ntibabikorereko ça c'est une hypothèse ya kabiri birashoboka yuko si abarundi badakora gusa ico kintu cyo kujya commission kuri uwo muri Bane ahubwo banamuha nabijya baronse ku basauza rero guturira ijya Paul peut-être que c'était pour effacer les preuves y'igituma ugize inventaire ibi hari n'ibidahari surtout ubu ya Neva yagira yitoze peut-être ko yashatse kumenya ibigwanisha afise ukuntu bingana peut-être ko yashatse guharura nimba yo kwihanga ababanyi tumaze iminsi twumva yuko Neva ashaka kwata ku Rwanda c'est aussi une hypothèse ishoboka yuko ayo makamyo ahoraza ari ya moitié rempli ou vide agasubira inyuma ahubwo rero cette fois-ci apakiye kandi yuzuye donc izo ni hypothèse zo kwiyumvira ko ariko ico kintu c'abaribane bo muri Congo ni ibintu biri documenté uyo Dan Getler ko yaje igihe Kabila yarakira umwana gishika au pouvoir aragerageza kumubwira ati bon écoute tuzogusutena à condition ko kasa iyo circuit yabo baribane bafasha Hezbollah il était même d'ailleurs prêt à racheter tous les diamants imbere ko abo baribane nabo nyene batangura kubikora so anyway hari ibiri documenté et à partir de ça on peut peut-être élaborer des hypothèses nuko urakoze uwundi munywanya kurikira Alice ego jibere ndabona mutuhurana mu rugendo yagarutse byari byamucikanye mu kanya niyo ariko aratwumva arashobora kubandanya aho yarageze mutuhurana muri ko muratwumva ego ndabumva nariko ndabaza ego ndabaza nti bon naciye nibaza nireko ndabaza bijye bigwanisho biva muri Tanzania bikaza mu Burundi bigasubira muri Tanzania bavuga ko byavuye muri Kenya je nashaka nkuko twumva hari
ibihuha by'intambara mu karere bidodomba ko bazoterana na perezida w'u Burundi turumva ko akunda kuvuga ko azotera u Rwanda urumva mu gihe byaba biguma mu karere urumva turashobora kwibaza tuti byaba biriko biraje ahantu kanaka kuri ico gikorwa kibi bariko barategura ikibazo canje cari ico hanini ibindi bagiye barabibaza murakoze murakoze cyane mutuhorana no kubahiriza amategeko y'ikiganiro n'uwundi biba yumvise ko ikibazo yari afise cyoba cyabagijwe n'abandi areke abandi bafate ijambo reka twakire umwe hanyuma duhe ijambo mutumire Alice. Ego mbere reka twakire Sonia Kabwa hanyuma abandi turabakira mu mugwi ukurikira. Sonia Kabwa muriko muratwumva ijambo ni rwanyu. Murakoze mwiriwe mwese nanje ndashimye ku kiganiro n'amakuru mwaduhaye. Ikibazo canje gihagariye kuri bijya bigwanisho Pacifique reka aratubwira bija handi. Nashaka kubaza dufatiye kuri hypothèse mwavuze ga Pacifique ko yoba biriko bigurirwa ikindi gihugu ivyo none ntibirenze ku mategeko mpuzamakungu. Nimba bireze ku mategeko mpuzamakungu bijanye n'iyo bija urumva ntituzi iyo bija ivyo navyo bishobora kudukwegera nk'igihugu nka hamwe bobigira amatohoza bakatanga amasanction y'u Burundi bishobora gukwegera abarundi no mu myaka peut-être itari abadeda atariho bazoba bakiri. Nta kuntu ico kibazo gishobora gukemurwa na mwebwe mufise ibirego canke amapreuve mukagira uwo mubwira basi amazi atararenga inkombe birashoboka ndazi ko harimo politiki nyinshi peut-être ko ikibazo kiri Ego nanjye ndashimiye gose ababajije kwa gatwa yashimye ibikorwa vyiza vya Fokode nanjye ndamushimiye yavuze ko president wa Kenya Ruto na president Museveni w'Ubuganda baba batelefonye president Ndayishimiye amusaba ko atohirahira ngo atere u Rwanda rero acambaza ko ivyo bigwanisho biriko biraza bitwa bifisanye isano n'uwo mugambi wo buriho gutera u Rwanda. Iki ni kibazo twishuye mu kiganiro giheruka sinshobora kwemeza neza ngo bino bigwanisho bikorewe biteguriwe iki mu gihe ntaratora iyo biriko birajanwa mugabo hariho ibimenyetso vyinshi mu Burundi bw'uno munsi vyerekana iyo ntumbero kwitegurira ingwano n'u Rwanda canke gutegura gutera u Rwanda hariho ibimenyetso vyinshi muri bako twavuze nk'ivy'igisirikare gishasha kinyegeje bita FRAD aho batora mu mbonera kure abo bagenda kwigisha bakatora ubwoko bumwe mu nyigisho bagahabwa inyigisho zijanye n'ivy'amoko kandi bakabwirwa neza ko mu vyo bariko barakora ari ukwitegurira kurwana n'u Rwanda. Ivyo ayo majambo arakoreshwa mu bantu bahabwa izo nyigisho. Twaravuzemwo iyindi migwi nk'iyo muri Kongo canke abanyarwanda bahunze usanga bashobora kuza bakigishizwa ibya gisirikare mu Burundi. Ivyo vyaravuzwe muri ico kiganiro. Rero kw'intumbero yo kurwana n'u Rwanda canke kwitegurira kurwana n'u Rwanda iboneka ivyo ntawo bideha ko bino bigwanisho arico navyo bigiye gukora naco nzi ko bimwe muri ivyo bigwanisho bisigara mu Burundi muri iyo ntumbero ibindi bikaba bija handi bizosaba ko umuntu abandanya amatohoza gushikaho tumenya mu gifaransa mu kendi destination finale y'ivyo bigwanisho binyegeje biriko biraza mu Burundi bisubira bigenda. Ku kibazo kijanye n'abaye muri Kambaza yagize ati hari abavuga yuko woba ari umuhari wo mu karere woba warateye hajya muri Kambaza nyaza ko ngaho uvuze ko cyubushatse kuvuga M23 gushika ubu nta kimenyetso na kimwe cemeza ico mu hypothèse natanze ubuheruka naragisize mwico mu byoshoboka ko hoba hariho igitero cyavuye hanze kuko muribuka ko intango imbere yuko ibindi byose biturika bavuga ko hari ikintu cyavugije urwamo rwishi n'isi kanyiganyiga kandi ico cyabaye rimwe mu gutangura
inyuma n'amasaha yaraheze ibintu biturika nta wasuye kumva ico kintu kimeze gutyo bakavuga n'ikintu babonye mu kirere coba caraturitse mu kirere ivyo barabivuga abanyagihugu bose bahegereye abasirikare barabivuga ariko ko coba ari kivuye hanze ico cemezo ni hypothèse ariko nta cemezo igituma nibaza ko bishoboka ko coshobora kutabaco ingene abategetsi baba baranumye aho hantu ndahagumana ikibazo harabavuga bati boba babinumye kubera kumaramara bagira bati ndayishimiye bavuga ati dutewe natwe turadutera igihugu kirakingiwe ntawo dushikira ko yoba maramara kwemera ko igitero cavuye hanze kikarigitirirwa sinzi ngeno nk'amajambo meza y'ikirundi umuntu aguma yidodomba yagiriza uwundi arondera uwataka ibintu vyongora ko bafise ibimenyetso ko batewe bakabinuma tuzi yuko niyo batateweho babivuga hanyuma icuko bashobora kuba barabyiturikirije muri jewe nico kiri imbere kurusha ibindi vyose mugabo ntawokuramo ko niyo hypothèse ishoboka kuko twarize tuyivuga nuko nayo nyene iri mu bishoboka naho ndayiha amanota make ku kibazo cyo kwa Gabi ati ubwo ikibanza yari afise muri seni nticoba kiri mu vyatumye yicwa neza ko ico namaze kukivuga ko mu byo navuze imbere ndiko ndavuga amabanga yari afise muri seni ko hariho abandi batashima ko ayagumana ivy'amasoko yo muri ayo mabanga yarimwo nabivuze ko naco abandi babirahari bavuga ko bishoboka ko mu byo yazize ico coba kirimwo hanyuma Reynold atubwiye nawe ubusesanguzi bundi bukomeye bwerekana inzira zishobora gufatwa mu kurondera y'ivyo bigwanisho vyoba vyaragiye umva iki nawe nyene yabuze ama hypothèse ntiyemeje nanje sindi buvyemeze ariko ico nshobora kwemeza nanje mu byo avuze nuko abo baribane muri Kongo Kinshasa bazwi cyane Kongo irafise abaribane abanyaribane b'abakongomani kandi ni communauté nini barafise na quartier bita quartier libane barafise ahantu haba abanyaribane nyene barazwi muri bene ivyo by'udandaza rw'ibigwanisho kwari ivyo ko yabivuze bisa amatohoza sinoshoka ndavyemeza ariko ikintu yavuze naco ni ikintu gikomeye gose mu bijanye n'umutekano w'isi mu bikica kiza guhura na bimwe Sonia Kabwa yaje kubaza ati ibintu bariko barakora ntibishobora no kuca bidukwegera hamwe byo babiriko bishirirwa mu kifaransa nakoreje inantite naronde ijambo rishobora gufata ibintu byinshi inantite ishobora kuba umuhari ishobora kuba mouvement terroriste ishobora kuba igihugu coba gifitiwe ibihano ishobora kuba ubundi bwoko bw'ibintu byinshi rero ko yoba ari inantite itarekuriwe kugura ibigwanisho muri kino gihe Uburundi bukemera kwambara kwera ko bwo bure kuri kugura ibigwanisho bukambara ivyo bintu burondera amakomisiyo amafaranga kumbura nuko nkamwe ibigwanisho ariko ari ibintu bigenewe ikintu kitari kuriwe n'amategeko kuronka ibigwanisho birashoboka bisaba kubitohoza kandi nkuko abivuze byo nadukwegera biva ico kintu abishira ingene kibonwa mu isi nabo gihanganya bari bo tuba duhamagaye natwe ko abo bahanganye n'ico kintu bahinduka abansi bakomeye b'u Burundi birashobora kudukwegera ariho ngiriye ko Sonia Kabwa ati ntimwokora alarme ntimwogabisha isi ntimwoshira habona ivyo bintu novuga ko yari intambwe ya mbere navuze nti Fokode bugitanze amakuru ibiyahamagaye ntabwo burya ibino biganiro dukora sukubaha amakuru gusa hariho no guhamagara burya uko tuhejeje ahandaze neza yaba twoce dukora ikindi kivuga ibinyene mu ndwi zibiri mwosanga mfise amakuru asumbaya uko tubivuga niko abantu birekura akavuga ati hariho abandi biba bitanze reka rero ndabahe ivy'ukuri hari ico batazi gikomeye kurusha no gaho nuko amakuru tuyaronka muri Fokode rero tumaze kwegeranya ivyemezo byose bikwiye nta nkeka nimwe ko tuzotanga ayo makuru ahategerezwa gutangwa uko niyo arahume tuzoyikora tukabwira amakungu ati ibi bintu bikorera mu Burundi mutabikurikiye bishobora gukwega akarambaraye kandi kindi nabaye nkuvuga ko bwa mbere nuko iki arico kibazo ca mbere giteye ubwoba abategetsi b'u Burundi muri kino gihe ni naco kibazo bipfuza ko kinumwa ntigisubire kuvugwa mu bintu burya abatwara u Burundi bankira Fokode bahora bitubwira nuko Fokode itibagira nuko Fokode iguma yibutsa ibyo bagombye kwibagiza no gufuta rero navuze nti siniba ko nahejeje icyumviro nigeze kuvuga nti muri irya ndwi ibintu byabaye bitangaje ari byinshi
Gabi Bugaga arapfuye ico gitondo tuce tubona ibigwanisho bisohoka kugira ngo amaso aje ku vya Bugaga ntasubire kuvuga vya bigwanisho twari twavuze. Icya gatatu muri iyo ndwi nyene niceba ni kino kiganiro ca President Ndayishimiye imisi ibiri nyuma yavyo kica gisohoka, naho muri yaga bavuga bati twamubagije umunsi imbere yuko Bugaga apfa, ariko biza gusohoka imisi ibiri nyuma y'ibintu turiko turavuga, kandi ikiganiro ca Ndayishimiye kije murabe cyaciye gifuta aya makuru. Ndayishimiye amaze guha ikiganiro yaga ivy'ibigwanisho ntivyasubiye kuvugwa, n'ivya Bugaga byaciye bitaka novera ni Fokodi bandanye igorana ivyibutsa, ubundi yari yashoboye kubifuta mu kuzana ikiganiro kirimwo burya arafise ubwenge, abantu ntibatoze baribaza ngo nta bwenge ashiramo. Aradukorera ikiganiro kirimwo ibintu umenga n'ubugugu, abantu bagasigara batwenga ngo mbega umukuru w'igihugu w'ikigugu. Mwe mwari bwumve kw'isi umukuru w'igihugu avuga yuko mu migambi afise ari ukugurisha indege igenewe umukuru w'igihugu kuyigurisha ku vyuma. Ningene ikibazo kibajeje bwa mbere nkivyumvise nibajije ngo ni AI bakoresheje ngo ni ijwi batrafitse, kuko n'ikibazo bwe n'umumenyesha makuru akibaza ntikiri mwijwi ariko arakoresha ku bindi bibazo. Ni nkuko ico kibazo umenga baraje kucongeramwo. Rero bigaca biza ngiye ngira kubona bansigaje kwishura ni mu nagiye banajyanitse naba mbabarire ariko ikaducyo ndacishura. Yagize ati bino bigwanisho birava muri Kenya, yitwa mutuhurana ati birava muri Kenya, biraca muri Tanzania, biraza mu Burundi bigasubira muri Tanzania, hanyuma none iyo ico kivuko cyatanga biriko hobara amajahe ni kure gose, ni kuri Ocean Indien, ni kwibahari Indiano, niho twese bitugora gutahura iyo bariko bitwara. Iyaba babitwara ahantu hegeranye na Kongo byari kutabiboneka neza ko biriko bija muri Kongo, ariko bashima kubitwara ahantu kure cyane kuri Ocean Indien. Yambaje ati mbega aho iyo babipakuruye biguma ngaho kuko manevre navuga nti c'est une manevre de yukunyegeza ibintu. Biraboneka ko bishoboka ko ari manevre idasanzwe yukunyegeza ahantu ho kuri biriko biraja, bikaba bishobora kuba bigaruka bikaja nko muri Kongo, ariko birashoboka ko bishobora kuba bija ahandi hantu twese udashobora kwibaza nk'uko Reynald Butari ahejeje kubivuga. Rero biracyasaba gutohoza neza aho ivyo bintu biriko birajanwa. Sinzi ko boba hari uwundi noba ntishuye. Murakoze ngira arise two kwakira uwundi mugwi w'ibibazo, hanyuma mukanya inyuma y'inyishu mutumira za gutanga turaheza tuze gutandukira igice kigira gatatu. Sinzi abo ufise ku rutonde Alice. Ego abo mfise ku rutonde bamaze kuduga hariho Ruhinga Rwamaza, Jean Bosco Bigirimana, Jesienne Mutaga na Mark Stéphane Dushime hamwe na Fabiros. Abo ngira ngo twobakira tugace tuja mu gice ca gatatu batashoboye kuduga batwiha reka twakire Jean Bosco Bigirimana. Jean Bosco Bigirimana ngo muri ko muratwumva? Ngira nawe nyine Allo? muratwumva? Ego turabumva? Ndamumva neza. Yego. Tuga kwijambo. Ntangwenda baramutsa nongera nshimira abo tubahuye bose kuri no rubuga rwa Fokode. Nkashimira cyane n'urubuga rwa Fokode gogo gwimviriye gushinga igikorwa nk'iki ahantu abarundi bose bashobora gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Hanyuma nayingiriye ko mfise utubazo dushika dutatu. Nari mfise ikibazo ka mbere kamwo A na B. Jambo Evariste Ndayishimiye yigera kuvuga yuko ari umujanja afise ubujanja kugira ashobore gusamaza abanyagihugu.
mbega uno musi ko ari Pacifique ari uwo muntu abarundi benshi bashobora kuba bakurikirana cane atanga umuco kuvyerekeye Burundi yobwira iki abarundi nimba bwoba ari ujanja afise yobwika abarundi canke abarundi bazokumvirize umutegetsi uyuwe. Hanyuma ikibazo ca kabiri be yayo muri iryo nyinyurana urabona umushikiranganji Gabi Bugaga yararyamiye ukuboko kw'abagabo. Mbega Pacifique mu kiganiro yigeze kutubwira ati yari ijisho muri seni rya Reverien Ndikuriyo. Uno musi tuzi neza abantu bose bari muri CNDD-FDD n'abantu bafise abapare baraparenana bonyene. Mbega akaga kagohe abantu mbega boba bakiri ku ruhande rwa Reverien ubwo sibo bazokurikira. Hanyuma ikindi kigira gatatu murambabarira naho kitajanye n'ikiganiro uno musi twumvise yuko Varisito yosobiye gutorwa kuzorongora gushobora gutorwa kuzorongora kandi yindi myaka indwi. Mbe uno musi igihugu aho kigeze bakaramuka sinovuga ngo baramuke bamwongeye oya bamwongeye wanashima kuko turazi yuko amatora nayo iwabo hamwe iyo rongora iyi myaka indwi igihugu ubona kizoba kimeze gute? Ubwo nikizoba catabaganye gose ku buryo ata muntu numwe yoba kicifuza kugisubiramo. Murakoze cane mugira amahoro. Murakoze namwe uwukurikiye ni JCN sinzi ko ariko atwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe sinzi ko ari intererano atange. Yego ndabumva sinzi kumwe mu nyumva. Turabumva ijana kwijana. Yego murakoze cyane kandi baramutse nongera ndabashimira ko mwaba mudahengeshanya kutubwira amakuru twaba tuzi canke naho no kubeshuza nk'ibintu biba vyabeshwe bivanye n'ubutegetsi dufise ibyo baba batubwira atawumenya ukuri no kutari ukuri. Rero jewe ikintu ca mbere n'umwanya muto nagomba kuvuga ku kintu c'amabombe yaturikiye muri base. Je nagomba kubivuga nk'ugutanga umuco, uwo muco uvuga ibyavuze kuri aya mabombe yuko iby'umuyaga nkuba musanga ry'umuyaga nkuba yuko bitari byo ko bitari byo. Jewe aho hantu narahakoreye ndahazi, bigwanisha aho bikwa ndahazi, ariko nari naratangaye kumva umuvugizi wa gisirikare avuga yuko ari umuyaga nkuba waturiye aho hantu nk'uko Pacifique yabivuze. Nk'uko yoba yaronse n'ayandi makuru ibigwanisho bikwa mu kuzimu ntibikwa hejuru, ariko ibigwanisho vyahiye vyari mu gihangara hejuru mu gihangare apana muri abwe. Ivyo bigwanisho bikavugwa yuko bataramenya neza iyo vyaje biva mu gavyo bigwanisho vyari muri transit. Ivyo bigwanisho vyaraje birabikwa aho amatara arabayo nk'uko wamwishuye mubare ati uwabikubariye ntabwo ari umusirikare rimwe sinobigarukako. Amatara arabayo aho hantu hama position y'abasoda, nimba hoba nayo niyo muyaga nkuba hagize ikibazo hariho icyo bita alarme irasona, hariho umuntu aba ari kuri garde aba ategerezwa kuba ahari ni position y'abasoda. Ico cawe nico gunyomoza yuko ico umuyaga nkuba atariwo, kuko tubona tuti none ko ibigwanisho bibikwa muri abri hejuru habikwa inkoho gusa zitagiramwe amasasi, none byo byabitswe ngaho kubera iki?
mugabo turiko turumva amakuru y'abantu bamwe bamwe tuba twarakoranye baravuga bati ivyo bigwanisho byaje biva ahandi bibikwaho nuko nukuvuga ko vyari muri transit hanyuma sinoza kubesha ngo nabatewe ibombe yindi ngo canke n'uwagize gute mugabo ivyuko ari umuyaga nkuba wiyadukije ico sico rero nta mwanya munini fasha guhinyuza ico kintu kwerekana umuco mvuga nuko ndahazi yuko ivyo bintu vy'umuyaga nkuba bitari vyo murakoze Ndorere ngira twakire gukurikira Alice. ukurikira ni MC Stéphane Dushime sinzi ko ariko twumva. Hello, Ego turabumva. ibibazo byanjye nari mfite n'ibibazo bibiri byonyine. Ikibazo cya mbere ndacerekeza ku barundi twese turi mu Burundi meme n'abatari mu Burundi. Mbega Pacifique Mugabe wacu yoca yishyura ni twitege iki muri iyi myaka indwi twebwe ku barundi turi mu gihugu twitege iki muri iyo myaka indwi. Monsieur son excellence Evariste Ndayishimiye yongewe ikibazo kigira kabiri naco mbaza ni ku bijyanye n'ibigwanisho turiko tugura vyinshi mu gihugu. Ubushize barigeze kuduha amakuru yuko hariho ibyo ugomba gutera u Rwanda. Mbega ivyo bigwanisho bizoba biriko birategurirwa gutera u Rwanda? Nivyo bibazo nari mfise. Murakoze cyane hanyuma nibutse bariko badukurikira mutararonka ijambo yuko mwoza murumviriza akabazo kabajijwe uwundi ntimugasubiremwo muzoba mudufashije gucunguza umwanya umwe. Reka twakire ukurikira Alice. Ukurikira ni Ndondeza Mangetengete ngira ngo ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe sinzi ko ikiganiro canke intere ariko ikibazo canke intererano. mbanze nshimire Fokode no kuri gukoranya abarundi bangana gutya aye no kubikorwa mwama muri ko murakora ku munsi kugira ngo ngira make yo kugaramikre kugira ngo abarundi bagume bamenya ibiriko biraba babitahure neza. Nje rero si kibazo ni novuga ati ni interero ni intererano nasaba ariko ninge harimo n'ikibazo nyene Pacifique ndirindahazwe yari kugira ngo Pacifique muhimiriza abarundi gusomba murabona muraza mukatuba ko nyuma yo kumviriza nyuma yo gutahura umwe wese ateza kugira ico akoze kugira ngo ibihinduka mu gihugu cacu bihinduke. Ntiyagira abantu baguma wumviriza kujya kumviriza gusa gutahura gusa ugaca uvyicarana hanyuma uwundi munsi ukagaruka ukumva ibindi ntibikwiye. Burya umurundi wese arafise ico ashobora gukora kugira ngo duhindure amateka y'igihugu. Nibutse yuko no munsi twibuka umwana akomeza amahoro yarashwe ubwa mbere kuri itariki nk'iyi mwaka wa 2015 ujya mwana akomeza amahoro uno munsi abafise imyaka 27 murumva kumbure utwemere Pamela turaza kongera imisegonda mike mu gice cya gatatu kubera ko ibijanye n'imyaka 11 irangiye habaye yamamazo mu Burundi imyiyerekana muramba barira tuza kubivuga mu kanya isase ngira
ego twakire babiri hanyuma reka twakire Ruhinga Rwamaza sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe. Ruhinga Rwamaza ijambo nigwanye. Murakoze ndabaramukije mwese Mwiriwe amahoro. Ndabashimiye ku kiganiro, ndashima n'ibikorwa na Focode. Nafashe umwanya munini rero ngiye mfite utubazo tubiri. Bibugaga mugabo ndakabaza muri rusangi. Ndumva yuko Focode ironka amakuru menshi mu ibanga kandi ni byiza, nibyerekana ko umuntu aba ariko arakora. Ariko je ngacangira ikibazo ni none Focode ironsa amakuru k'umushikiranganji agiye kugandagurwa, yaba Bugaga canke yaba n'uwundi ari umushikiranganji uyu munsi canke hazoza, kubera aba ari amakuru yo mwibanga. Ikibazo rero kijanye nuko kubaza yuko Focode yorondera umushikiranganji canke irondera umushikiranganji kamuha leti uragaba hagiye gushikira ibi bintu. Ico ni cyari ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri, narumvise yuko Pacifique ubwiwe yoba yarafashije abantu bakiri Burundi bagira bagomba kuba areve cyangwa kugandagurwa, akitanga akagenda uretse yuko kwasiga ubuzima, ariko aragenda agatabara abo bantu akabakura aho hantu kugira ngo ntibagandagurwe cyangwa ntibanyuruzwe. Rero ibyo maze kujya numviriza, harimo bamwe muri abo bantu uyu munsi bita Pacifique umugenosideri. Ngaca nibaza nti none hamwe hoba nk'uwundi muntu agira ashikirwe n'ibintu nk'ivyo byagira bishikira abo bantu yatabaye, Pacifique uyu munsi yosubira agira ati ntacyo reka ngende gutabara uyu muntu, canke yogira ati abarundi n'abantu b'intashima nta kamaro ko nja kurisika kwasiga ubuzima bwanje. Ibibazo vyanje nari mfise n'ivyo. Murakoze cyane. Reka twakire umunywanyi wa nyuma muri kino gice cya kabiri, ngira n'uwitwa Prosper Alice. Ego Mejiberi niwe wa nyuma, twihanganishe n'abashaka amajambo bagera kuri 12 ntitwokwakiramo ngo tubareke kandi umwanya uri kubadusiga. Reka twakire Prosper hanyuma tuje tureke umutumire yishure hanyuma tuje mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Prosper, nimba mutwumva mwiriwe? Kumbere ngira uyu Prosper yoba yari yasavye ijambo ariko atagomba kuvuga. Reka tugaruke ku mutumire Pacifique nahazwe, ngira mwakurikiranye utubazo mwabajijwe, mugerageze kwishura munyarutsa. Umwanya wageneye kinino kiganiro tuzaba twawurangije kandi hari igice tutarashikira. Pacifique, sinzi ko muriko muranyumva, ndabona mikro yanyu yugaye. Okay, pardon, nariko mvuga ntakije mikro. Hariho uwa mbere yabajije namwise Ruhinga, atari wari Ruhinga, aze kumbabarira izina ngira muraza kuritora uwambajije gutyo. Umwe yagira utubazo turimo A na B, yashimye yitwa Jean Bosco. Jean Bosco. Okay. Yego Jean Bosco yumva hari ko nanje ndamushimiye. Hanyuma yambaje akabazo ka mbere ariko yasizemo iyo A na B, ati mbega inyinyurana by'abategetsi ubwo si bwa ibi twumva mu mvugo ya Ndayishimiye bimeze nk'inyinyurana, ubwo si bwa bujanja Ndayishimiye ahora avuga. Ico sinogishira kure, niko navuze nti mu mvugo yiwe urumva ko ateye General Prime niyo ngabo,
ariko kandi ikindi gishobokamo nuko ashobora kuba yabigize n'impaka kugira adushire kuri iyo nzira twese. Umva navuze ntivyo yarashaka kunyegeza biriho nibi vy'ibigwanisho. Rero kwaca akora ikiganiro we nyene yoba yitumiye ko n'ibibazo bimwe bimwe akanabitanga ngo bayimubaze, yarazi kiza gukurikira. Perezida yishuye ko yarazi ko twese dusimbira contradiction bariko baravuguruzanya. Umwe yavuze ko iki boza barumviriza nde uko bimeze mwitwagwa ry'ibihugu umutegetsi uteza kumwumviriza nta hubica niko ariho byinshi umukuru w'igihugu w'u Burundi avuga n'abasende DFTD bonye n'ubumvirije avuga bati ukuri barajyaraguye ntitwari kwigire twumva ntitwigeze twibaza ko baho umukuru w'igihugu avuga ibintu nk'ibi turiko turumva na kambaro kibara. Ariko urumva ko numuhinga mu iperereza barabivuga ko yize by'iperereza, hari ivyo avuga n'impaka nk'ikigugu kugira ngo tubije ko biye biradusamaza afise icyo ariko arakora. Hari ibindi avuga by'ukuri ariko arivuga aba ariko aravuga uwo ari uhigaye ejo wambwiye ati ntimuzoze murarondera byinshi ngo ndayishimiye n'indeze muramwumviriza n'ujya nyene mumva muri zinyanyisho niwe ndayishimiye. Uwundi akandi yagize ati Bugaga yari ijisho ryandi kuri yo muri seni, none abari ku ruhande rwandi kuri yo twabwira gute ubwo si bo baca bakurikira. Rero ico abantu batokwihendako izi impande zibiri nta mwana n'umwe arimo, nta mukorezi nkoresha ijambo ry'igifaransa n'iryo shize mu kirundi ngo enfant de cœur, ntihagire uhava yibaza ngo umwe ni mwiza uwundi ni mubi, bose kwica barabizi, bose kwica barabizi no mu kubivuga baravyihaya ko bazi kwica. Bose nta wogira ngo ninda zica nde ninda zicira nde uwundi ntavyo nzi, mugabo ico nzi nuko bose izo mpande zibiri kwica barabizi, mu batumariye abantu bari muri izo mpande zibiri zose. Rero sinobwira ubona bugenewe twebwe bitwitwa abansi bakibagira ko bo nyene barimwo mu bo ubutegetsi butegerezwa kwica. Aho igihugu kigeze mbega mu myaka indwi turavye aho ndayishimiye rakigejeje akaba bamuhaye iyindi myaka indwi, iyi ndwi yo yizohera naho akigejeje hehe. Mu byo yavuze mu biganiro yahaye yaga nakunze ingene bo nyene aje kutwereka ko ataco yakoze. Burya nta n'uwundi yoza ngo ariko aramutuka ngo amubwira ngo ntaco yakoze, niwe wa mbere avyivuga. ngo yabubakiye stade ngo hanyuma ngo yaguye ikirimba c'ikiriri abamwo, ngo ubundi ngo abandi batwaye ngo ntaco bakoze, ngo abantu ngo bagendeye u Burundi ngo agiye aranguye ngo iyo batamuha iyo myaka ntaco yoba yafise yerekana nk'abantu akanakamaraamazi. Iyo stade avuga stade bwa mbere bwo yari isanzweho, ntabwo ari stade nshasha. Stade yaraguwe n'ivyo ntisuko yari imeze imbere, ubu yarahindutse. Mugabe ico yibagira kongerako nuko iyo stade yubatswe mu mafaranga ya FIFA, nuko ari FIFA yatanze amahera ivuga iti ibi bihugu bitagira ama stade mwebwe inkino bizohora bigwana ko zibera mu bihugu byanyu, reka tubafashe mwubaka ama stade bishoboka yuko hoberaho inkino. Ico ntakivuga nayo nyene numva si stade we nyene yubatse niyo siwe nico ariko aravuga ngo yubatse stade, ntabwo ari na bira yiwe, turetse ko bigoye gutahura ko magorwa abarundi bafise ikintu cya mbere babwira ko ari uko bahaye stade, ngo noneho ngo iyo hatogwa ubundi ngo twave dusanga haza ngo udakunda ama stade. Hanyuma ikirimba c'ikiriri mu Burundi bwa mbere nico sikirimba yubatse gishasha. President bagakiriri, President Buyoya yabikiriri, President Ndayize yabaye ikiriri, President Nkurunziza yabikiriri. Nuko ikirimba c'umukuru w'igihugu twari tugifise si n'ikirimba kimwe, hari ikirimba c'ikiriri, hari ikirimba c'Ingozi, hari ikirimba c'Igitega, ntiyenze ni Bururu menga barafise ikirimba, sinaba kwimuramvya nabo nyene badafise ikirimba c'umukuru w'igihugu. Hari ibindi yongeye ko Cankuzo hehe, wumva ahantu hose ngo ariko yubaka ibirimba vyiwe. Ikirimba cyari gisanzweho
abakuru b'ibihugu bacu bari babayeho mwiteka nta numwe yarabuze iyaba amanama mu Burundi yamyaba mu 1984 twarakiriye inama ikomeye cyane abakuru b'ibihugu hafi 40 baraza mu Burundi muri sommet France Afrique ntibabuze iyo baba kandi ntibavuze ngo bagiye bamaramaye nta gihugu dufise ibyo ariko aravuga nta shingiro na rimwe rifise ntabwo ikintu cya mbere gihanze abarundi ari ukubaka amapare y'umukuru w'igihugu ntabwo ari byo bya mbere bihanze abarundi ibihanze abarundi nibijya umumesha makuru yamubajije nta gitoro dufise abarundi inzara barayifise naho we bavuga ngo ubu barahaze ngo yasanze ngo bashonje ubu barahaze ngo yasanze batagira amahera ngo barayafise abavuga ni bande ni hamwe mu kuvuga yivuga we nyene abariko aravuga ati jewe naje nshonje ariko ubu umugani wiwe shatse urukwavu niko fungura shanje inka shatse impene shatse ingurube shatse imbata nivyo arahaze we nivyo yaravyibushe turabibona amafaranga arayafise ibyo afise nabivuze ko birengeje urugero ariko abarundi barakenye nayo yasanze bafise yarayabatse mpanda bisigura ko ifaranga ritaye agaciro wahera uhembwa ibihumbi 300 rikaca rita agaciro ku rugero rwo 200 kwijana nuko ko bya bihumbi 300 byahindutse 150 canke musi yaho rero nayo bari bafise yarabatse mugabo we yemeza ko batunze nukuri wibaje uti mu myaka indwi nimba zobandanya gutya vuga ibinyene avuga igihugu mu myaka indwi kizoba catabagaye kandi niko abasendede babibona nico nguma nongerako abasendede babivuga ko nyene nabo nyene hakugwa iki kumbere niho twoza kugaruka Jean Claude sinza kuteba kuvyo yavuze no mushimira ku muco yaduhaye nk'uwabaye muri iyo kambi kuko yaduhaye ikindi gishasha twese twari dufise gushika ubushina bwumva uvuga yuko mu ma abri naho nyene hari amatara niwo ambere kivuze kibaye kimeze gutyo rero umva hoho mu bijanye n'urugero rwo kubesha ndayishimiye niba zoba yagiye ku rugero runini cyane ntaco ndaho kivuga ko abandi basirikare babizi kumbura bazobandanya bamwunganira Stefan ati twitege iki muri imyaka indwi mpeje kubivuga ko ibigwanisho tugura ku bwinshi bwo si bizotera u Rwanda nakivuze ko Ndondeza twavuze ko tuza kugaruka ku kibazo ciwe kandi ndamushimira nkuko yamari kwadushimira dushigikira Ruhinga yabajije ibibazo bitatu binakomeye ati bibiri ati Fokode ironse amakuru ku mushikiranganje agira agandagugwe bega Fokode yotanga ayo makuru yo murondera ikabimubwira ni kibazo kigoye kuko bwa mbere bwo hari abashikiranganje benshi tutavugana igihe hariko haravugwa ibyo kugandagura umushikiranganje Alain Ndikumana jewe ubwanje hariho umuntu yanyandikiye arambwira yuko umugambi ukwica Ndikumana yawugiyemwo abariko barawukora abazi sinza kubavuga amazina ariko barimwe mu bantu b'imbonera kure zikomeye cyane muri Kongo muri kino gihe ati niwe yahawe umugambi wo kwica Alain Ndikumana arambwira ni yategurirwa kuca yicigwa ico twakoze muri Fokode twaranditse itangazo ko Alain Ndikumana ntituvugana no kurubuga kuri Twitter yaramburotse jewe ntisi umuntu dushobora kuvugana ariko naranditse kuri Twitter kuri Facebook na Fokode irabitangaza abegereye Alain Ndikumana bamubwire yuko ashobora kugirirwa nabi muri no misi twaravyanditse twabize ku mugaragaro twarinze kuja kumurondera ngo tumubwira twinyegeje n'abandi bishitse bikaba bimeze uko twoshobora kubishira ahabona naho ari amariske akomeye kuko birinze bishika bakamwica twavyanditse byaba biduhindukirira ngo twari tubizi ngo twari mu migambi yavyo canke izindi mvugo murazi ko batwambika ibintu byose aho bishoboka twobigerageza bidashoboka naho baranyita uko banyita mbega none ubu numvise uwundi murundi agira yicwe ndabishobora no mutabara ndamaze kucishira ko kenshi kino umwe wese afise uko akoze uwakorewe gukora ineza ntazoreka kuyikora ineza ngo nuko hari ababi canke abavuga ibibi je ntacyo bihindura akaroro nama ndabaha ni umushikini general Arengiyo Bunyoni sinibaza ko hari umuntu yoba yarakoze imigambi ikomeye yo kunyica kurusha general Bunyoni sindavyibaza mu byo mfise gushika uyu munsi nta muntu nzi yategura
kubikorera nzi ko bari muri rya migambi yabajya abantuka hariho abari inyuma yabijya agenda bazi nimba bo kwemera kuvuga aho bari hariho abo muri bo nabwiye vuba umugambi wari utumbereye kubica narabarondeye ndabimenya ndabibabwiye niko nkoze sinzoreka gukora iciza ngo nuko hari abandi bakora ikibi jende muko uwakorewe ikibi nawe naho uwo mukoreye iciza gute ntazoreka gukora ikibi nuko umwe wese n'umurongo wiwe. Murakoze cyane Pacifique Ntahazwe nibutsa bari kwadukurikira yuko tugeze mu gice cya gatatu muradutunga mubandanye mwihangana kino gice kiza kuba kigufi cyane turaza gufata gusa iminota 20 kugira ngo tuze kubarekura namwe muje mu tundi dukorwa kuko mwaduhaye umwanya wo kutwumviriza natwe tutezwa kubahiriza umwanya wagenewe kino kiganiro ariko nkuko mwari musanzwe mumenyereye Alice yari yayivuze tugitangura kino kiganiro yuko musanzwe kino gice cya gatatu no kuvuga icyo kogwa nuwo gikora ariko no munsi kino gice cya gatatu twagihariye imyaka 11 irumanye habaye imyiyerekano kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi president Petero Nkurunziza. Imbere yuko duhijya mu mutumire Pamela twari twamwemereye ko tuza kumwongera imisogonda kugira ngo abaze ikibazo yari afise kugira ngo umutumire acaza kuvyishurira rimwe. Pamela ngira mwobaza cya kibazo. Ego murakoze cyane Gilbert nukuri uno munsi ukomeye nitwibuke igihe abarundi bagenda mwibarabara bamanitse amaboko bakavuga bati turiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza turavyiyamirije twisunze amasezerano yarusha twisunze n'itegeko shingiro ry'igihugu hanyuma abari ku butegetsi ico gihe ari nabo bakiri ku butegetsi bo bashimye kuturasa baraturasa wa mbere umwana tuzi yitwa Komeza Amahoro yarashwe ku munsi wa mbere yarashwe acarapfa ubu yari kuba afite imyaka 27 aho rero dutahure yuko imyaka iri kiragenda kandi abamurashe ntibigeze bamenyekana si we wenyene mu nyuma hahavuye haraswa n'abandi benshi twahavuye duhunga turenga 200 amadadiyo araturirwa abamenyesha amakuru barenga 250 barahunga ubu turi benshi turi mu buhungiro kandi twasanzeyo n'abandi benshi n'abandi barakomeza bahunga ivyo rero ni vyiza ko tuvyibuka tukavyibuka ariko tuvyibuke kugira ngo twiyubake kugira ngo dushobore kubikosora kubera bitwibutse kandi yuko abantu batwaye igihugu c'u Burundi uno munsi n'abantu batanezwa abarundi kuko iyo baba babanezwe abo bose bahunze baba barahungutse amaradiyo bayarasuye kugurura societe civile bayarasuye gukora imigambwe bayarasuye gukora ukuri kwamye kubera yuko n'abashingishije urubanza muri East African Community bararutsinze hanyuma ku ya East African Community ravuga ati ijyamanda bajya bariko barayemereza bari mukuri ntiyari kwije amategeko ariko ivyo igihugu c'u Burundi caravyakiriye nta nico byarikojeje abagifunzwe baracafunzwe ivyo rero tuvyibuke no munsi turabe nibiriko biraba ariko rero twibaze umwe wese yibaza ati ndiko ndabikora kwiki ibi turiko turakurikira bino biganiro ibi turiko turumva biriko biraba mu Burundi uko vyari bimeze kiriya gihe vyarunyutse ariko abarundi biragaragara yuko hari ukuntu twashinziriye hari ukuntu twatsinzwe hari ukuntu CNDD-FDD yaduteye ubwoba kandi muri ubwo bwoba niho bariko barungukira niho bariko barigumeza ku butegetsi twibukanye ko twari mwibarabara turi benshi cyane gose twibukanye ko kwisi yose habaye ama manifestation mu bihugu bitandukanye yari vyiza cyane gose ariko rero ivyo oye byarahagaze abarundi barahagaritse biragaragara ari naco gituma turiko turasuzugurwa mu makungu impunzi bariko barirukanwa mu bihugu bitandukanye bariko barahohoterwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ivyo rero ndabivuze kugira ngo dutahure yuko ntitugume twumviriza bino biganiro Focode muriko murakora igikorwa gikomeye cyane gose Pacifique Ntahazwe Gilbert Gordia Grace toute l'équipe muriko muraduhuza murabu no munsi no space yajimwe abantu bariko barayikurikira barenga 200 kandi no kuyandi ma platform bariko barabikurikira abarundi bariko barabona ibiriko biraba amarira y'abacu turayumva
turayumva turi benshi, abapfa bakomeza bapfa, abahunga n'ubu baracariko barahunga, ahubwo akatubarira bati nibisanzwe bagiye Manamba kurondera ubuzima. Ivyo rero si ibintu vyihagarikwa, si ibintu vyihagarikwa. Abarundi nibo bateza guhaguruka kugira ngo bavyiyamirize, kugira ngo babihagarike. Umwe wese niyironderemwo ubutwari, umwe wese niyironderemwo ishaka, hanyuma dushigikire Fokode, tubashigikire kugira ngo bakomeze ivyo ariko barakora, ariko tunashigikire n'abariko barabohora igihugu. Bomba rero Pacifique Ninahazwe hamwe yogira reaction agahamagarira abarundi akababarira ati nimba mwaragiye mwibarabara kiriya gihe n'ubu ni muri jemwo fata urugendo, nimba muri ivyo bihugu murimwo genda mubarire mu guverinoma murimwo abo muri ivyo bihugu babakiriye kugira ngo bagire ico bakora, genda mukora amanama hagati yanyu kugira ngo mumenye ngene dushobora kubohora igihugu cacu. Shigikira abatabazi, bashigikire kugira ngo bashobore kubohora igihugu cacu. Murakoze, ndababariye ntitugire igihugu. Murakoze Pamela, ngira ntitwishyura kubera ko hano ni muri Fokode, abo babwiye ngira bakumvise uko mwishyurana urabizi, ngira sino bijya ko Pacifique Ninahazwe ngira mwo kwishyura Pamela, hanyuma ngira murafise akajambo mugomba gushikiriza kubijanye n'uno munsi, namwe tugerageze dukoreshe iminota itarenga 10 kugira ngo duhave dusoza ikiganiro. Sinzi ko donka nibiza gusumba ivyo yamaze kuvuga. Ibyo avuze birumvikana gose. Ubwa mbere bwo namushimiye ingene yamashikiye ibikorwa vya Fokode, n'ubu ndasubiye kumukengurukira. Ibyo avuze bihuye n'akamu nagira ndabatere igice kitari gito mu byo nari kuvuga yabivuzemwo. Sindaza kugerageza kudasubiramwo nyine uko yabivuze, nayo ubundi ijambo avuze yo nyine rirumvikana kandi ndari mushimiye ko gose avuzemwo ibintu bikomeye. Agira ati kumviriza space byonyene ntibikwiye, cyo nyene ni igikorwa kinini kuronka aya makuru, gufasha abarundi kumenya biriko biraba. Burya l'information, gutanga amakuru, kumenya amakuru ni kimwe mu bigwanisho bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu mubona intwaro zose z'urutugu z'igitugu za Jogora duhure kuko irazi ko ikeneye ko abarundi baba mu mwijima. Ivyo irabikeneye, nikeneye nuko basangira ivyiyumviro. Ivyo niko bimeze. Rero ico sikigwanisho gito, ariko nkuko abivuze ntigikwiye. Iyo tumaze kumenya igihugu kigeze dukora iki, umwe wese akora iki, rero aho meze nkawe kuri ico nama nabisubiyemo ko nyene no mukamuza kubateranza kurangiza kumbure ngira mvuga nkuko avuze. Ndamushimiye cyane. Rero nje nkuko mubivuze, reka nagenda basabe ubwa mbere bariko barumviriza kino kiganiro, aho muri mwese dufate umunota twibuka abacu ntibapfiriye ubusa. Abacu ni intwari ziguze igihugu, zagwaniye ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubahirizwa, zagwaniye ko amasezerano yarusha y'ukuzana ukunywana mu Barundi no kubana mu mahoro yubahirizwa, iruhande y'intwaro yariko irabihonyora. Yanda basaba umwe wese ahari muri kano kanya munota tuharire komeza amahoro n'abandi bose bahitanywe n'urugamba rwo kurwanya ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza.
murakoze aho muri mwese rero kuri uno munsi udasanzwe aho nyori ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha kuri jewe umunsi nk'uyu ugeze haza ibyo novuga uko niyumva mu buryo bubiri ku ruhande rumwe ndumva ari iteka kuba twashoboye kubikora ni iteka nkoresha ijambo ry'igifaransa ryo fierté kuko ndiyumvira nti twari tuhari iyo tubireka bikarengana nk'uko umenga nta cyabaye hanyuma tukazoja imbere y'abuzukuru bacu batubaza bati mbega ibi bintu byakozwe muri 2015 vyagenze gute muhari muri abagabo muri abagore muri abashinga ntahe muri abantu bafise ico bovuga vyagenze gute ngo muhore birengane nko kumenga nta kibaye vyagenze gute nibaza ko twobaye duteye isoni imbere y'abacu tuvuze ko twese twinumiye tukabireka bikarengana gutyo ico nashimye muri ico kiringo uyu munsi turafise ubutegetsi butuka ivyakozwe bukavyitirira amoko bukavyitirira ibyo bashatse byose ariko jewe icyankoze ku mutima muri ico kiringo ningene abarundi bagiye hamwe mu budasa bwabo mu gukora ico kintu ubudasa bwabo buri kwinshi hari bwa mbere abadasangiye ubwoko ni mu bihe bike cyane by'amateka y'u Burundi twabonye abahutu n'abatutsi baja hamwe bakagwanira ikintu cyo kimwe bari kumwe n'umutima umwe no kwitanga kumwe mu rukundo rumwe mwibuke ko ivyo vyabaye haciye imyaka 10 gusa tuvuye mu ntambara intambara yari yahuje abarundi batari bake ukabona natangaye ubonye nk'abantu muri Bujumbura rirare bakamanuka bakaza kuba mu mihana ku Musaga kuba mu mihana mu Nyakabiga uzi imyaka y'imbere ibintu byari byarabaye hagati y'abarundi byari ibintu bitangaje cyane uyu munsi hariho benshi babaye abagenzi bakiri kumwe basangiye byinshi byahereye muri ico gihe ubudasa bufatiye ku madini abarundi bo madini yose ubudasa bufatiye ku vyiyumviro vya politique ngira ni wo mwanya twabonye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene mu budasa bwabo koko nabo bari mu imigwi myinshi baja hamwe nabo mu butegetsi bose bakavuga ijambo rimwe avuga bati tugira duhagarire iteka ry'igihugu ibendera ry'igihugu ibwirizwa shingiro ry'igihugu ibituranga ubutegetsi burabesha abantu ngo abone babandi bagwanije ngo president Ndadaye mu 1993 ariko barazi ko ari binyoma gusa CNDD-FDD nyene rimwe abategetsi benshi cyane bahagurutse baranka ivyo bintu yari nabo nyene kwa rukurinda kudasanzwe burya abegereye ubutegetsi nibo bagorwa kurusha n'abatabwegereye bamwe muri bo barimo nabishwe nabo nyene nk'abandi rero cyari ikintu gitangaje kubona impande zose z'abarundi zivamwo abiyamiriza ivyo bintu muribuka yuko ubutegetsi bwategerejwe kugara amaradiyo bugeze aho butinya ko mu gihugu cyose mu makomine yose y'igihugu n'intara zose abarundi bagira bahaguruke hose banki by'ubwo butegetsi bacagira bati tubima makuru babiho batazi biriko biraba gutyo mu zindi ntara ntibaza kubishobora wari cegera c'umukuru w'igihugu ico gihe Gervase Rufyikiri igihe atanga ikete ryo gutanga imihoho yaranditse arerekana ingene kwiyamiriza ikingo cya gatatu vyabaye mu makomine atari make y'igihugu mu gihe mu butegetsi bumva bavuga ngo na makomine 3 y'Ibujumbura ngo arimwo kwaguriye mu bwoko kanaka we mwikete giyiwe abantu bose bakabisoma ingene yavyanditse na makomine menshi cyane y'igihugu kandi arimwo amoko atandukanye mu Burundi bose bavuze bati ibi bintu ntidushobora kuvyemera rero umwanya wa mbere nico navuze niyo fite nuko kumva ko ari iteka kuba twarabikoze ku rundi ruhande n'umubabaro kubona abo vyahitanye n'umubabaro kubona ubwa mbere bwo intwari hari yita ko yagwaniye demokarasi ari demokarasi ikintu kiranga demokarasi cya mbere nuko iyo abanyagihugu bavuze ari benshi intwari hezi ikumviriza ico bavuze hanyuma igatoramwo igikwiye kuba ariko muri 2015 intwaro yarerekanye ko itumviriza abarundi atari bikorera atari bo yumviriza ko hari hakagwi gakora ivyo gashaka katarinze kuraba ivyo abarundi biyumvira ahubwo abo biyumvira rukubica
nivyo vyaciye biba rero dufise indiri z'abarundi bishwe, indiri z'abarundi banyurujwe atawuzi irengero ryabo, indiri z'abarundi bakiri mu mabohero n'uyu munsi, indiri z'abarundi babaye impunzi turiko turabona ingene bariko barakubitwa muri Tanzania bakanana gutaha bavuga bati ntawo dufise tuja turade intwari hari uko imeze irondera kutwica. Turi benshi twasizwe kw'imitahe ibyacu vyaranyazwe, ariko akanyuma gasigaye novuga ka fierté nuko naho batugize uko basanga tugishobora kuvuga tuti n'ubu ibyo mukora sivyo, n'ubu ntituravyemera. Mu vy'ukuri imyerekano yo muri 2015 ntirahagarara, yahagaze ku rubuga ngo uyibone abantu baja mwibarabara kubera ko bazi ko boca baraswa, kuko n'ubu wobaha umwidegemvyo bosanga amabarabara yuzuye kurusha kumbure na kiriya gihe. Iyo bicitse nkavugana n'abanywanyi ba CNDD-FDD harimo n'abategetsi bambwira ngo mwakoze imyerekano hataragera, uyu munsi niho hari hageze ko batwipfuza, baragira bati mbega ya societe civile yaba tuyifise, mbega uyu munsi yaba dufise ya opposition ikomeye, mbega uyu munsi yaba dufise ya maradiyo yakomeye, bariko baratwipfuza. Narumvise haraciye imyaka iri umushikiranganje wa mbere Gervais Rufyikiri avuga imbere y'inamashinga amateka ataye amagorwa yose dufise kubura igitoro kwa amafaranga dukoresha n'ingaruka z'ivyabaye muri 2015. Ivyo twababwiye uyu munsi bonyene barabona ko kwari ukuri, bakipfuza ahubwo ko tuhabobonaho ngo tubafashe kurwanya intwaro yindi iri kwirabahonyora kandi baratwirukanye. Rero ico coguma tugifise nk'iteka naho twabonye ayo mabi menshi afise umwanya azomara iryo joro rizohera butinde buke. Ica kabiri ngomba kuvuga ko nuko igihe twakora imyerekano hari amakuru y'ibanga buriya twari dufise, amakuru y'ibanga benshi batari bafise, nuko ico kiringo cari gifise iruhande yo guha umukuru w'igihugu uburenganzira atarekuriwe, hari ibintu bitatu, imigambi itatu ihambaye yari igenewe ico kiringo. Umugambi wa mbere wari uwo gufuta amasezerano y'Arusha no guhindura ibwizwa shingiro riyavako. Umugambi wa kabiri wari uwo gufuta ibimenyetso byose by'umwidegemvyo w'abarundi, cane cane imigambwe ikomeye itavugana rumwe n'ubutegetsi, gufuta amaradiyo yigenga no gufuta amashirahamwe ya societe civile yigenga. Intumbero ya gatatu twari dufise, twari tuzi ko bafise nk'umugambi w'ibanga n'ingwano n'igihugu cy'u Rwanda. Hariho ibindi bihe bitari bike twagiye turabivuga munsi bwa mbere, ivyo bintu ndabishize ahabona. Ndabibutse yuko muri 2006 igihe iyo ntwaro yari hafi gukwiza umwaka umwe ku butegetsi, habaye kongre yabereye i Bururi. Muri iyo kongre niho havugiwe abansi b'intwaro ihari. Bavuze bati iyi ntwaro ifise abansi batatu bakomeye duteza kugwanya. Baravuze ico gihe neza baratomora ku umwansi wa mbere ari yo migambwe itavuga rumwe nabo, umwansi wa kabiri baravuze amaradiyo yigenga, muribuka bapfunga abamenyesha makuru ba RPA Domitille Kiramvu na Serge Nibizi, bongera baratomora ko aramashira hamwe yigenga. Ivyo bakoze vy'urwanya iyo migwi itatu ni byinshi guhera ico gihe ntivyigeze bihagarara, n'uyu munsi ntibirahagarara. Ibi ndabivuze nshatse kuvuga iki? Nshatse kubabwira ko urugamba rwo kurwanya ikiringo cya gatatu rutahereye hajya, kuko ibibazo biracyari vya bindi. Intwaro ihari ifise umurongo udahinduka, uko nyene bari babiri ko kuva muri 2006 n'uyu munsi niko babandanya. Wumvirije Ndayishimiye, wumvirije n'uwundi, hagati yabo birashika bakajyana, birashika bakanahindurana mu gutwara, ariko intumbero kwanka societe civile, kwanka opposition, kwanka ibinyamakuru vyigenga, ni intumbero yiyongereye ko yukurondera kugwana n'u Rwanda. Uyu munsi ni kwa kundi nyene muri ico kiringo bwirwa shingiro bararihinduye muri 2018. Amasezerano y'Arusha basa n'abayahamvye, haracyasigaye udusigarira. Imigambwe aho bayigejeje haracyasigaye udusigarira, no munsi tuhari. Amashira hamwe woshobora kuronka udusigarira ngo Parseme, akandi hariya. Amaradiyo woshobora kurondera ikinyamakuru iwacu kumbure n'akandi hariya. Ni bisigarira imbere yuko baheza burundu ivyo bintu byose bijanye n'umwidegemvyo w'abarundi. Ngaruke rero hamwe, umwe yarabajije ikibazo yaraheje kuvuga, niho ngira mpereze, ntidufise uruhusha rwo guhemukira abacu bahitanywe n'uru rugamba. Ntago dufise, ntitunafise n'uruhusha rwo guhemukira bene wacu bakiri mu gihugu, naho nabo nyene ibindi ko ndavuga bibaraba. N'urugamba rwa twese, yaba bari mu Burundi, yaba bari hanze, twese ntidufise ubwo ruhusha rwo gusamara no kuva kuco turiko. Uko batava kuco bariko,
niko natwe tutarekuriwe kuva kuco turiko kugwanira iteka ry'igihugu ry'u Burundi, kurondera ko Burundi busubira kuba igihugu citeka, abarundi bafise umwidegemvyo wabo n'iteka ryabo, duteza kuguma tubigwanira uko bigenda kose, uko bigenda kose. Uwejeje kuvuga aravuze ati ubwoba. Hari umukenyezi wo Birimaniya Aung San Suu Kyi niwe yavuga ati igihugu cicwa n'ubwoba, ubwoba bw'abatwara batinya ko bavuye ku butegetsi batazi iyo baja, n'ubwoba bw'abanyagihugu batinya inembo. Iwacu si inembo gusa ni n'amasasi, nivyo vyica ibihugu. Impera y'ivyo vyose bihezwa nuko umunsi umwe abantu bakiza ubwo bwoba. Iyo ubwo bwoba buheze izo ntwaro ziba zigiye. Sinzi umwanya ariko bakandamiza Uburundi bazomara, barafise ikiringo cabo kizohera, ariko iconze ni kimwe, nta ntwaro na zimwe zimeze kujya. Intwaro yubakiye mu gusesa amaraso, intwaro y'abasuma yubakiye ku kwiba, intwaro yubakiye ku kinyoma, nta ntwaro nk'igi ishobora kurama, ifise umwanya wayo izosenyuka ikagenda, abarundi bakaronka umwidegemvyo wabo, tugasubira tukaja hamwe. Rero barundi bene wacu, uyu munsi hari utubazo turiho. Abantu baritunganya ngo bashaka kugwanya ubwo butegetsi, bagakora ubuntu bumeze nk'ubukioske bwa kamwe bose, akagwi kabo, agakrebe kabo. Reka twebwe dukora kiwacu kazobohora igihugu, abandi twiya dukora kiwacu kazobohora igihugu, kakande kakagwanya kariya. Twebwe reka twihute nzo twobinyarutsa tugikize. Mugikiriza nde? Mugikiza muja hehe? Kukwankana kuzodufasha iki? Izo njyane tufise iryo tegeko ryo kuja hamwe bwa dukizi. Abashaka amahiganwa, abarondera ejo kushika kure imbere y'abandi, dushira inguvu hamwe igihugu gikire. Ivyo tubihejeje ihiganwa rice riba, abashaka ibyo bashaka bose, bashaka gutwara n'ibindi babikore. Mugabe ico dusangiye uyu munsi, wewe agakrebe kawe ntawe kazoshika, nanje ntarimo, naje wakiwanje ntawe kazoshika, nawe utarimo. Aho kujyana, aho guterana amajambo, aho kwambikane isoni, tuje hamwe. Izo nguvu zike umwe wese afise, tudisize hamwe ni nguvu nyinshi. Rero uyu munsi mu gutera iteka komeza amahoro, mu gutera iteka aco bagiye, dushire hamwe inguvu, umwe wese yumvira ati umuganda wanje nuwuhe kugira Uburundi bukire. Murakoze. Murakoze Pacifique Ninahazwe, ngirani no kuri ayo majambo meza turangirije ko kino kiganiro. Ariko nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode, ngira ngo musubire mufata akanya nk'urongoye Focode, mushimire abarundi isinzi twari kumwe muri kino kiganiro badukurikiranye n'abafasha amajambo. Murakoze gose. Bwa mbere bwo je nabamera gushimira mwebwe nyene Alice Hakizimana na Gilbert Niyonkuru, gikorwa mudufasha n'intangere, mubikora neza cyane. Ibiganiro biraryoshe kubera uruhara rwanyu n'ingene mu birongora, ukwitanga kwanyu n'intangere. Ndabakengurukiye, ndashimiye abadushigikiye bose muri kino kiganiro. Mwari benshi, nayivuze nti uko muba mata kugutohoza aya makuru no kuyashikiriza. Mwakoze gose kutanga aya makuru mukayaha abarundi kugira ngo bamenye aho ibintu bigeze. Reka rero dushimire na twebwe abariko badukurikirana, abarundi isinzi barenga 2,000 kuri X, abarenga 3,000 kuri Facebook, nabo tashobora kubona. Turabashimiye cyane kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro. Tubibutse ko mwariko mugikurikira ikibiriraho kuri ku mihora ya X na Facebook vya Focode. Bagenzi bacu Floribert Nisabwe yari mu buhinga bw'ivyuma na Gorodian Niyonge ko yaragihagarikiye. Reka nabo nyene ndabashimire, nshimire n'abafashe amajambo bagaterera canke bakabaza ibibazo: Jean Gisendorere, Marufu Janvier, Honorable Wilson Gatwasani, Mutuhurana mu rugendo, Reynold Sonia Kabwa, Jean Bosco Bigirimana, GCN, MC Stéphane Dushime, Ndondeza Mangetengete na Ruhinga Rwamaza. Turabashimiye kanya mwafasha gufata amajambo.
abashaka kubaza canke guterera bataronse akaryo ko guterera turabasavye imbabazi abanywanye ntibaherera mu mubindi mwari benshi mwifuza kubaza ariko akanya katubanye gato mutwihanganire muzoronka akanya mu kindi ikiganiro reka nshimire na mugenzi wanje Gilbert twafatanije muri kino kiganiro. Murakoze cyane Alice, barakoze batwumvirije, dusavye n'imbabazi kandi ku minota hafi 40 twarengeje kuri kino kiganiro, muratwihanganira. Murakoze mwese nkuko bagenzanje baza babashimiye, nanje ndabakengurukiye. Amaho n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira. Bakunzi no mubanzi twitangira Uburundi